ataronse amahirwe yo kubona uwo munsi wagakura kubera yaciye agandagurwa ku itariki 13 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1961 abansi b'igihugu urumva ntibashimye yuko Burundi bwo kwikukira ari nako guca barondera ingene bamugandagura kumbure bari biyumvira yuko intaye kwikukira izosubira inyuma ariko siko vyagenze abarundi barameze magabo intwari ziraboneka intaye kwikukira irashikwa ko irahabuzwa neza neza kwigenekezo rya mbere mu kakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1962 mukuru w'igihugu rero arashitse hafi ya kino kibuga c'inkino intwari mu mwanya arinjira murabona bamucungera ubuzima bangene bakikije zijya modokari mureruye nico n'ikimenyetso rega cyo kwikukira muri abo bose bamucungereye twumvise ngo nta munyamahanga numwe arimwo ntibikunda iyo wikukiye warekanye uko ubushobozi bufise kwicungera umutekano urumva nawe iyo umutekano w'umukuru w'igihugu wowe ucunzwe n'umunyamahanga kwikukira ntavyo biba birimwo niko nibaza naho kuba kurimwo uba umuntu agusubije inyuma bukeya kuko abarundi n'ingabo zishoboye gukingira igihugu n'inzego ego cyane Egide reka tubandanye tubaho twikukiye ego ubukoroni buragatsindwa nuko urabona imodoka ya mbere irinjiye turabona ku masanamu n'izindi nazone mu mwanya muto w'izizo bazinjiye murabona imodoka arimwo yambaye za mpuzu zera hajya gira yinjire Egide iya mbere burya irimwo uburongo ubutwara ingabo z'igihugu General Prime niyo ngabo kuru cyane mu birori vy'uno munsi ariwe aza kubihagararira uwo nawe akaba tari uwundi ari nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi aza mu kanya yadushwayemwo urabona ariya mw'irembo nagira ngo muve hasi mwese muhaguruke mwese mwakire n'amashini menshi cyane mwiganyiza imitaka hariya tubabone abanyagisagara abafise imitaka mu izumbagize bafite amaboko abaye mu amaboko pepea mumuramutse mukomera amashi menshi cyane amashi menshi kwa nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu mwitabira muti perezida amashi menshi hariya piga nduru kwa rais wetu wa Burundi, piga nduru sana, kelele mingi, shangwe na kofi, shangwe sana kwa rais wetu. Baba wa taifa anawasili hapa uwanjani. Abanyabujumbura amashi menshi hariya murabona arikara arabaramutsa nama muramutse nk'umuvyeyi amashi menshi cyane kwa nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi kizigenza w'inzego zo kubungabunga amahoro n'umutekano ngaha mu Burundi uno munsi ziri hejuru uno munsi za guteramisha abantu ngaha amashi menshi nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu akabagira shike ngaha mu bwugamo bw'iteka avuye kugenzura ingabo amashi akanyuma ngaha amashi menshi cyane perezida sindabumva
abashimye cyane nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu akaba ashize ngaho imbere y'ubwugamo bw'iteka avuye kugenzura ingabo akaba ariko arakirwa ngaha imbere y'ubwugamo bw'iteka amashimwe cyane kwa nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi kizigenza w'ingabo z'u Burundi amashimwe cyane ari hejuru kwa nyir'icyubahiro umuvyeyi wacu umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi murabona yuko mu kanya gato ibirori bigira bitangure none dusabe abatowe n'Imana kugira bave badushira mu boko y'Imana baberegera ngaha kugira ngo dutanguze ibirori ano masongesho munyaruke abakozi b'Imana mwegere hano hepfo abakozi b'Imana Monseigneur Eraste Bigirimana hamwe na Shehe Ndakumana Ramadan mwegere ngaha mushike ngaha kugira ngo mudufashe nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi n'umutambukanyi wanyu mu nkundire dutanguze bino birori twishira mu maboko y'Imana hanyuma tuje kuririmba ururirimbo ruhagize igihugu cyacu kandi uyu munsi niwo nyawo none rero dusabe Monseigneur Eraste Bigirimana hamwe na Shehe Ramadan badufashe badushira mu maboko y'Imana Mana yacu turakengurukiye kudushikanye uyu munsi kuri uyu munsi turiko turigina intsinzi intahe yo kwikukira ku Burundi muri uyu mwaka ugira 63 turagukengurukiye ku gihugu ciza cy'u Burundi waduhaye turagukengurukiye kuri iyi ntahe waduhaye abarundi ukaduha kuba mu mahoro no kwige